Ni inkuru y'umubabaro ihejeje kudushikira kano kanya ko musenyeri yarongoye diocese ya Bururi ahejeje kwitaba Imana. Uyo nawe ni Vena Bacinoni. Urupfu rwiwe giturumbuka ruhejeje kuba, ndaza kubabwira ukuntu bigenze ndetse nicoba giteye kushengera kwiwe. Ndabaramukije mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze muyagezweho ariko aravugwa irya nino. Ndaza kubabwira amakuru avugwa mu bisata bitandukanye. Hari amakuru avugwa muri politike nayateguye, turaza kugaruka kwijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Tanzania. Evariste Ndayishimiye akaba ariwe kuri ubu agiye kuba aramutswa umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ndaza kubibabwira muri ano makuru nabiteguye vyose mu buryo bw'idonido. Hari n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa, ndaza kugenda ndayabashikiriza. Wowe ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe maze twaje turashirako inkuru ukaba umwe mu bambere bashikirwa nazo. Mwese rero ndabaramukije aho muri irya nino hatandukanye. Ano makuru yacu imbere yuko turaba ivy'urupfu rwa musenyeri wa diocese ya Bururi Vena Bacinoni ahejeje kwitaba Imana. Ngira tubanze dutangurire kuri no nkuru iriko iravugwa cane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ariwe yatowe ngo abe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu kiringo c'umwaka. Kuri uwo wa gatanu abakuru b'ibihugu 7 bigize uwo muryango bari mu nama ya Arusha mu gihugu ca Tanzania. Inama igira 22. Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yakoresheje indimi zitatu zivugwa muri uyo muryango nyene. Evariste Ndayishimiye yakoresheje ururimi rw'igifaransa, icongereza ndetse n'igiswahili. Evariste Ndayishimiye hari ivyo yavuze agiye gukorera uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko n'ibindi mu vyashikirije. Banza mukurikire muri ino nkuru. I take this opportunity to thank the East African Community Head of State for trusting me with the role of chairing the East Africa Summit for the next 1 year. Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, yariko arashimira abagenzi we batwara ibihugu 7 vya EAC kubera icizere bamugiriye kugira ngo abe ari warongora uwo muryango mu kiringo c'umwaka. Kwa niaba ya wananchi mu gushima, Perezida Ndayishimiye yakoresheje indimi zitatu, igifaransa, igiswahili n'icongereza zemewe n'uwo muryango w'ibihugu 7. Shukuru sana kabisa wananchi. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko ico agiye gushira imbere hari umutekano mu karere, cane cane muri Kongo, igihugu kigira 7 kitaramara amezi 3 cemerewe. Pour créer un environnement commercial stable et améliorer la vie des Africains. Ati kugira habe urudandazwa bwiza gunguka kandi rutekanye mu karere, nuko abwirizwa kuba naho nyene hatekanye. Turiyemeje ko tuzoshira imbere kuronderera amahoro, umutekano n'ituze rya politike akarere kose, hamwe no kunyarutsa gushiraho ingabo zitabara igihe hadutse indiyane mu karere. Tugiye kwihutira kuraba ko igihugu ca Kongo giheruka kwinjira coronka amahoro n'umutekano. Turi kumwe twese nkuko twabitanguye tuzobishobora. Kiretse Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, abandi bakuru b'ibihugu bitavye iyo nama igira 22 ya EAC ni Uhuru Kenyatta wa Kenya, ari nawe yahora arongoye uwo muryango, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan Perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarungitse intumwa, Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere, Jean Michel Samarukonde umushikiranganje wa mbere wa Kongo nawe yaserukiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe Barnaba Maria Benjamin umushikiranganje ajewa kareka EAC muri Sudani y'Epfo nawe yaserukiye Perezida Salva Kiir. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yahawe uburongozi bw'umuryango urimwo ibibazo bitari bike, muri ivyo harimwo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo. Iki umushikiranganje wa mbere wa Kongo Jean Michel Samarukonde yagishikirije muri yo nama. Permettez-moi avant tout de présenter
ati turabashimira ko mwatwakiriye kandi mwatwemereye kwinjira muri uyu muryango. Turifuza ko mudufasha no gukemura ibibazo bihari cyane cyane by'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Ibi ndabivuga kuko hari ibihugu bimwe bifise uruhara muri uwo mutekano muke. Hasi ntinya kuvuga u Rwanda. Ndizeye ko turi mu muryango umwe tuzobitorera umuti, kandi turashimira igihugu ca Kenya cemeye kwakira ibiganiro bihuza imigwi itandukanye Rwanda ndetse no gufasha kugira ngo harungikwe inteko za gisirikare ziza kudufasha kugwanya iyo migwi. Aho niho yabatwebwe canke ibindi bihugu tuzorya ku vyamwa vya EAC, abakongomane bagatembera mu bihugu bitandukanye ataviza canke izindi nzitizi. Ikindi nuko Uburundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Aha umukuru w'igihugu c'u Burundi ari nawe agiye kurongora EAC yavuze ko ibibazo vy'imigenderanire mu karere byose bizotorerwa umuti. Igihugu ca Somalia cari catumiwe nk'indorerezi. Perezida w'ico gihugu Hassan Sheikh Mohamud yasavye icese ko igihugu ciwe co kwinjira muri EAC. Somalia belongs to East Africa. And the 7 countries sitting here that Aterega Somalia kiri muri EAC kuko nta gihugu na kimwe ca EAC kidafitaniye isano canke ubucuti na Somalia, haba mu bucuruzi, imigenderanire myiza, umutekano n'ibindi. Turashaka kubana no gukorana namwe kuko dufise byinshi byo gusangira. Ndanezerewe kuko mbona idarapo ry'igihugu canje ririko rirazunguruka iruhande y'ijyanyo. Ego niko turacafise ingorane, ariko murazi ko mwatubaye hafi mu kuduha abahungu n'abakobwa banyu ngo baze gupfira iwacu baturonderera umutekano. Vyumvikana ko n'ubu tudakekeranya ko muduha ikaze tukinjira mu muryango wa EAC. Turabisavye icese. To be here is willing and eager to say. Ubutwara EAC Evariste Ndayishimiye yavuze ko ico ari kibazo kizokwigirwa mu mwiherero ndetse hakarungikwa n'intumwa muri Somalia kuraba ko ico gihugu gikwije ibisabwa n'amategeko agenga EAC kugira ngo cemererwe. Uburundi bwaheruka kurongora umuryango wa EAC mu mwaka wa 2011. Ngivyo ivy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije agiye kuzokora. Inkuru iriko iravuga cane mu gihugu c'u Burundi ni inkuru ibabaje y'urupfu rwa Musenyeri Venant Bacinoni. Uyo yayoboye diocese ya Bururi yashengeye. Yaronse ibanga ry'ubusaseridote kw'igenekerezo rya 20 Ndamukiza mu mwaka w'1965 aronswa iry'ubwepiskopi kuwa 8 Nyakanga mu mwaka w'2007. Amakuru ahejeje kudushikira ariko aravuga irya nino nuko inkuru mbi hejeje gutangazwa nuko uyo Musenyeri Venant Bacinoni yitavye Imana. Yapfuye gute? Amakuru avuga ko kubera imyaka Musenyeri Bacinoni yari yasezeye amabanga yo kuba umwepiskopi wa diocese ya Bururi kwa 15 Ruhuma mwaka w'2020 niho yari yasezeye agiye mu zabukuru, aca asubirirwa na Patiri Salvatore Icitegetse. Uwo mwongere rero akaba yari yavukiye Ikirisi muri komine n'intara ya Bururi kuwa 20 Ruhuma mu mwaka w'1940. Akaba rero yashengeye afise imyaka 82. Inkuru ikwiragiye hirya no hino mu gihe gito cane nuko yamaze gusezera isi nkuko amakuru ahejeje kudushikira abivuga. Ariko amakuru nuko yaramaze n'iminsi agwaye. Musenyeri Venant Bacinoni yayoboye diocese ya Bururi. Nyuma yo gushengera, abantu bamwe n'abandi bakaba bagiye bagaragaza umubabaro batewe n'urwo rupfu rw'uyo Musenyeri. Nkuko nari nabikubwiye, yaronse ubusaseridote kw'igenekerezo rya 20 Ndamukiza mu mwaka w'1965 akaronswa iry'ubwepiskopi ku 8 Nyakanga 2007. Nkuko rero amakuru ahava mu muryango ndetse n'abegereye uyo Musenyeri bavuga ko yaramaze igihe agwaye, afise ubugwayi nyuma y'igihe kitari gito agwaye, aho yanagiye kwivuriza mu gihugu c'Ubutaliyano akagaruka. Musenyeri wo muri diocese ya Bururi Venant Bacinoni akaba yitavye Imana mu gatondo
ko kuri uwa gatandatu kw'igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2022 isaha 9:20 mu bitaro Clinique Saint Joseph niho yitabiye Imana. Inkuru ishenguye imitima y'abarundi cancane abakristu bo muri Ecclesia Katolika bo muri intara ya Bururi aho yakoreye imirimo igihe kitari gito. Abantu bamwe n'abandi bakaba bagiye bamwipfuriza uburuhuko bwiza bati Imana imwakire mu bwami bwayo. Uyundi ati Mukama amwakire mu bwami bwiwe, musenyeri wacu aruhuke mu mahoro. Imana imwakire mu bwami bwayo, umwungere wacu twamukundaga. Uyundi ati birababaje yo nigire yarakoze cane. Uyundi ati musenyeri wacu Imana ikwakire mu bwami bwayo, tuzokwama tukwibuka ibihe byose mu butore n'ubutwari bwawe. Musenyeri wacu dukunda, Imana ikwakire mu bwami bwayo. Ugende amahoro, Imana ikwakire mu bwami bwayo. Ati turashavuye cane, birababaje ariko nta kundi, Imana yashimye kukwisubiza. Imana yakire umukozi wayo, yarakoze kandi yarakoze birashimwa. Yundi ati Mukama amwakire mu bwami bwayo, ngo n'impuhwe n'ikigongwe namwakire mu bwami bwiwe, maze amuronse uburuhuko bwiza. Ruhuka amahoro muvyeyi wacu wadukoreye vyinshi. Umukama nakwakire mu bwami bwiwe, warakoze. Nimwigira amahoro, Imana yarabishatse, ni kwihangana kubasigaye. Ugire uburuhuko bwiza mukunzi w'umukama, warakoze ibitari bike ngaha mu ntara ya Bururi. Twarashimye ivyo wadushikije ko azaducire inzira, wewe ndazi ko ayifise. Yarakoze ibishoboka vyose kandi yaritwararitse umurimo w'Imana. Muvyeyi genda kwiruhukira mu birimba vy'ijuru, umukiranutsi ntapfa ahubwo arasinzira. Ivyo byose ni ubutumwa abantu bagiye barandika mu kwifuriza uburuhuko bwiza uyu musenyeri. Imana imwakire, yararagiye intama ziwe mu bwatsi butoshe. Karuhuko keza gose kandi ugiye neza ugiye neza. Mukama nakwakire musenyeri, warakoze ibishoboka vyose, turashima. Imana igushire iburyo bwayo, ruhukire mu mahoro. Birababaje ariko nta kundi, ubwo niko Imana yabishimye. Yundi nawe ati yo arigiriye musenyeri wacu, ruhuka amahoro, ikibi nuguheza nabi. Wari intwari, ntiwashira imbere abagucungira ubuzima nk'uko benshi babikora. Wari wizigiye Mukama, none arakwisubije. Imana ikwakire mu bwami bwayo. Imana imwakire mu bwami bwayo, yarakoze ibishoboka, turamushimiye. Ruhukira amahoro mwungere wacu, Imana igutuza heza. Imana imuha uburuhuko bwiza kandi agiye hageze. Deja Imana yari yamwongereye imyaka 2, imyaka 80. Imana yarakoze gose. Imana yo yari yamutumye muri rirya banga, imwakire imuhe iruhuko ridashira mu bwami bwayo. Birababaje ariko nta kundi, twese niyo nzira. Iruhukire mu mahoro, Mukama kuronse impera yemereye abamukoreye, kuko nawe warakoze ibishoboka. Nayo Benigne Niyonzima ati Imana data yari yamuhaye kubaho ku isi, ikamunamutorera ibanga ry'ubusuku, imuhe impera yemereye abayo, abane nawe iburyo bwiwe. Yarakoze cane, Imana imwakire. Nayo Jean Christophe Rubayi ati wiruhukire amahoro mu bwami bw'Imana, ntaco utakoze. Libera Ndikumana, Imana imwakire mu bwami bwayo. Turahojeje Ecclesia Katolika hamwe n'umuryango wiwe. Ivyishimwe agiye murandika ku rupfu rw'uyo musenyeri yashengeye inyuma nyene y'uburwayi, nkuko nari nabikubwiye. Akaba yaranivurije mu bihugu nk'Ubutaliyano, ariko nyuma hakaza bikaza kurangira nyene vyanze. Musenyeri Venant Bacinoni yayoboye diocese ya Bururi
yashengeye. Ndakwibutse ko yaronse ibanga ry'ubusaseridoti kwigenekerezo rya 20 Ndamukiza mu mwaka 1965 anaronswe ry'ubwepiskopi kwa kugenekerezo rya 8 Nyakanga 2007 kubera imyaka rero Musenyeri Bacinone akaba yari yasezeye amabanga yo kuba umwepiskopi wa diocese ya Bururi ku wa 15 Ruhuhuma mwaka 2020 agiye mu zabukuru aca asubirirwa na Patiri Salvatore Nicitegetse. Uwo mwungere rero akaba yari yavukiye Ikirisi muri komine n'intara ya Bururi ku wa 20 Ruhuhuma mu mwaka 1940 akaba yashengeye afise imyaka 82. Iyo akaba ari inkuru rero yimbi kuba Kristo ndetse no ku muryango. Akaba rero yitavye Imana imwakire mu bwami bwayo. Ngayo amwe mu makuru yaragezwe yavugaga cyane. Mwese ndakingurutse kuri imwe mu bana natwe mukagenda zangushikiriza n'ibindi biriko biravugwa irya nino.